nukuri urashaka gusenga ukumvirwa witondera ivyagezwe. Ubu tugeze mu gihe gikomeye ubwo amashengero mbesha ariko yigisha yuko ivyagezwe Yesu yabikuyeho igihe ari ku musaraba, ariko siko biri. Yesu ubwiwe yarivugiye ati nimwankunda muzokwitondera ivyagezwe vyanje. Igihe ariko aganira na wa musore w'umutunzi yamubajije ati mwami kugira ngo ubwami bw'ijuru nokora iki? Amubwira ati witondere ivyagezwe. Ati navyitondeye kuva kera. Ariko Yesu yongera amusubiriramwo ivyo vyagezwe akwiye kwitondera n'ujya akwiye kubishira mu ngiro. Nimusoma mu Migani 2:8 umurongo w'9 haravuga ngo umuntu adashaka kwitondera ivyagezwe n'ugusenga kwiwe ni gisesema kubuhoraho. None bariko barasenga bavuga ngo ivyagezwe vyavuyeho, nimumva ko bariko barasese muhoraho. Wowe uri kurasese muhoraho agomba kukudahwa akagaruka kumvira isengesho ryawe. Nibikabe mwitondera ivyagezwe nuko Uwiteka yavuze. Noneho igihe tugenda kwitondera ivyagezwe turasoma amajambo ari mu rwambere rwa Yohane 2:7. Ivyo vyagezwe tubwirwa n'ibihe. Haravuga hati abo nkunda si cagezwe gisha bandikiye, ariko ni cagezwe ca kera mwamanye uhereye mbere na mbere. Ico cagezwe ca kera nico rya jambo mwumvise. Jambo ni Yesu, jambo ni Bibiliya. Ijambo ryose Bibiliya yavuze ni cagezwe kuri twebwe. Nukuvuga dukwiye kumera nka Enoki. Ico dukora cyose tukora ko gihuye nuko ijambo ry'Imana rivuga. Nimba wambaye ambara nkuko Bibiliya ivuga kugira ngo unezereze Yesu. Nimba uri kurafungura ntufungure kubera biryoshe, ahubwo fungura kubera ugiye kubaka wa mubiri Yesu Kristo yagura amaraso y'igiciro kandi buca tubaza. Nimba ico uri kurakora cyose raba kuri kuragikora kugira unezereze Yesu. Nuko none uko kuntu cyatubwiye mu buzima bwa misi yose hari icagezwe Imana yatanze. Ico ukora cyose kiri ngaha muri Bibiliya. Baza Bibiliya ikubarire, noneho ubaha icagezwe nibwo uzoja gufuka mu gasenga, noneho Imana ikagusubiza ibikunze. Noneho ndakubwira ngo nta cagezwe gishimana iguhaye ni rya jambo yavuga. Genda usome mu Kuvayo 20 urahasanga amabwirizwa makuru ari muri iyo Bibiliya. Nukuvuga amajambo yose ari muri iyi Bibiliya yenena ko ayo mabwirizwa ari muri Kuvayo 20. Amabwirizwa ne ya mbere atwereka ingere dukwiye kubaha Imana. Amabwirizwa 6 akurikira atwereka imibano dukwiye kugiranira n'abagenzi bacu. Umve noneho ukuri dufise byinshi tubaza Imana, dufise byinshi dushaka ko Imana itwishura. Ubwo dushaka ko Imana itwishura rero mureke twitondera ivyagezwe. Umviriza rero neho ndakubwiye ukuri, nibitondera ivyagezwe uhoraho azoheza yishura gusenga kwawe. Umva ukuri.